kaze muri The TBT Show. Muri studio muri kumwe na Jean Paul Birama, cyo kimwe na Dieudonné Nsengiyumva. Twibukanye bishobotse twigishanye. Kaze mu kiganiro The TBT Show. Ishirahamwe umwizero ryoba ryatanguye rifise abantu bangahe? Ishirahamwe twaritanguye muri 2008 twara abantu 12. Wamugeze ku bantu bangahe kuko ndiko ndaraba hano ndabona hari mashine nyinshi. Uyu musi turi itigiri cy'abantu 25 gusa bamwe baravamo mugandi tugaca twinjiza abandi kuko tuguma turigisha nabashasha. Sawa. None impuzu mubarira hano hantu
mwoba mubaririra abanyacankuzo gusa canke abarundi bari Bujumbura no mu zindi ntara byo bimeze gute mubaririra abantu bari mu mihingo iyi tubaririra abantu bari mu mihingo itandukanye n'iki gihugu eka no mu bindi bihugu nka Amerika, Uganda, Australia. Turabarira abantu benshi cyane kuko dukora amamodeli atandukanye, amakoti, amakanzu, amabaya n'ibindi byinshi. Bishitse kumbure hakaba hariho abifuza ko mubabaririra impuzu batari hano mu Burundi, bo baronka gute? Kuturonka turafise umushefu aturongoye mu bisanzwe niwe ashobora kubaha nimero bashobora kumurondera ko kuri WhatsApp cyane kuri Facebook. Sawa, murakoze cyane tubashimire. Mubandanye mugira ibikorwa byiza hano mwishira hamwe. Murakoze cyane namwe. Jewe izina nitwa Ishimwe Asher. Umaze igihe kingana gute ukorana na rino shira hamwe Umwizero? Nkuko mwamaze kubyumva ishira hamwe Umwizero ryatanguye mu 2008. Woba wigiye hano kubarira canke woba wavyigiye handi hantu hari hehe haciye igihe kingana gute umwigisha yakwigisha wo mwibuka? Mu bisanzwe jewe ibintu byo gushona nabyize mu 2005 navyigiye muri Kongo naje nzi gushona. Ubu rero haje hagaseruka uwuzi ku uwifuza impuzi baririye igikongomani kuri wewe biroroshe cyane? Yego biroroshe kuyimushonera iyi modele yariyo yose y'igikongomani turashobora kuyimushonera atangorane n'indi. Izi ndabona hari impuzu ufise mu maboko ha ku mashine. Wo buri kurabarira iki? Iyi mubona ndimo ndabarira ni kanzu y'abadame. Modele y'abakongomani nyene. Aho ni vyiza cyane. None abarundi nabo bifuje ko babaririra impuzu bice bigenda gute ko we wigiye muri Kongo? Ni mishono y'abarundi turashobora kuyishona nta ngorane kuko urabona hariho abigiye hano hariho nabandi baje kandi babizi bazi gushona bigiye mu Burundi bashobora gushona impuzu z'ikirundi nyene. Tugenda turafashanya niyo mpamvu ari ishira hamwe dukora dushira hamwe. Bigafata igihe kingana iki kugira ngo umukiriya ayironke? Ni bivana na rendezvous tuba twahanye umwanya tuba twahanye nawe. Mu bisanzwe twebwe dukorera ku mwanya. Bishitse mukamutahanya umwanya igufata umwanya ungana gute kugira ngo uyiheze kuyikora? Jewe iyi kugira ngo nshobore kuyikora ndayimuhe imeze neza tangorane n'imwe ni mu masaha 5 ihejeje gukora. Nabonye n'impuzu inyuma yawe zikoze nk'amakoti na hano iruhande yawe nazibonyeho bifata igihe kingana gute kugira ngo umuntu nimba yakoresheje ipantaro canke ikoti bimushikire? Mu bisanzwe nkuko mubibona hano turashona amakostime atandukanye imodele zigenda zitandukanye. Nk'iyi mubona hano reka tuyibereke nk'iyi mubona hano iyi nayo ni modele ni koti ni modele z'abakongomani zitwa makoma. Kutishona naho nyene bivana nkuko twabibasiguriye biravana n'umwanya tuba twahanye nayo ubundi ikostime iri kumwe n'ipantaro yayo umunsi umwe turashobora kuyishona tukayitanga ko dusanzwe nkuko twabibasiguriye dukorera mu ishira hamwe. Uwo tubwira uko mufashanya n'abandi bakozi aha mwishira hamwe kugira ngo impuzu nyaruke? Bamwe barafata ipantaro abandi bagafata ikoti tukayiteranira kugira dushobore kunyarutsa umuntu nitumucereze tukayimuha ku mwanya ukwiye. Sawa, twavuganye n'uyu mutayerikazi wa mbere yatubwiye yuko mushonera impuzu abari muri Amerika muri Canada n'ahandi mu bindi bihugu ndetse n'Ubuganda yabuvuzemo. Nk'igihe bishitse uyu muntu akabariza iyo mpuzu ari mu gihugu ca kure nkuko muca muyimushikiriza gute imushikira bigenze gute haci igihe kingana gute? Mu bisanzwe kugira imushikire nk'uwo dushoni nk'uba yaduhaye commande ari wo mu kindi gihugu duca tuyicisha kuri posta y'u Burundi niho bibyorosha kugira imushikire. Bakwita gutega mwigeze? Arine na Bucumba. Yego. Aha wahamenye gute? Aha naharangiwe n'abandi banye n'utuntu mbona bambara imishono bambara. Nanje ndabinezererwa cyane ndababaza aho hantari. None umaze kuhamenya washimye kuhabariza impuzu nkuko mbona uyu munsi ari huri?
woba washimye ki hanini cyagutumye ukunda iri shirahamwe umwizero? cyatumye ndarikunda ibiciro byaho ntibivuna bivanye n'ahandi umuntu aba agenda hatandukanye kandi n'utumodere dutandukanye uraturonka tubyifuje. wobwira iki abandi bantu bariko baragukurikirana kumbure iki wobabwira wumvisha ku bijanye n'iri shirahamwe? iri shirahamwe nk'uko bisanzwe ni ishirahamwe rizima umuntu wese aryituye aba agomba gushonesha cyangwa agomba nawe kwiga umwuga abimenye ko baramwakiriza yombi. batubwiye yuko babarira impuzu zija muri Canada, Amerika, Australia, Ubuganda n'ahandi, kandi umutayeri wa mbere twayagishije yatubwiye neza ko hari umushefu wabo ariwe atanga inimero mu gihe ubakeneye haba kuri WhatsApp canke ku yindi nzira. Aha imbere yanje hari umushinga ntahe mubona, reka tumubaza akazina anatubwire icajejwe muri iri shirahamwe umwizero. sanzwe arigendo ngo ishirahamwe. Tubwire rero izo nimero bavuze ko ari mwe murekuriwe kuzitanga mwenyene aha mwishirahamwe. Ni 69 122 batubwiye kandi ko muboneka no kuri Facebook, hoho umuntu yo kwandika gute kugira ngo amenye ko ari mwebwe? wandika ko Manirakiza Louis. Ishirahamwe umwizero twari twaramutse tugendeye kuri uyu munsi mu kiganiro The TBT Show. Uyu ni Manirakiza Louis ajejwe irishira hamwe hano, nkuko mwavyumvise abandi bafundi batubwiye yuko ryatanguye ririmo abantu 12, ariko uyu munsi ngo rikaba rifise abafundi barenga 20 n'abandi. Kuri ubwo reka tumubaze kandi kabazo kanyuma, aha mu Cankuzo hoba hari amashira hamwe angana gute akora ivyo kubarira impuzu? Aha hari amashira hamwe ashika 3, kuvuga ayo mashira hamwe 3 iririmwo 2 arakora ivyo tudakora. Mu gihe bakora ivyo tudakora bose wari we wese niyaje avuye hariho hose azabaza umwizero ngaha mu Cankuzo. Mwobwira iki none abariko barabakurikirana biciye ku rubuga ngurukana bumenyi rwa YouTube? Twebwe ico twababwira turabaha ikaze ngaha mu Cankuzo. Twebwe mu mwishirahamwe ryacu nukuri turazi kubarira neza kuvyo umuntu wese akeneye, turabikora. Amakoti, amaburuze, impuzu zose zambagwa n'abantu baremwe zose turazishona, kuko dufise abafundi batandukanye baje bava muri Kongo, baje bava Bujumbura, eka turafise abafundi bashika 20 bari ngaha bariko barashona. Umwe wese arafise ivyo akurikirana, kandi ku bantu batwumviriza twebwe umwanya twahanye iturenza. Turabaha ikaze ku bantu bose badukeneye, tuzoza turabitaba kandi tuzobakorera. Twebwe niko kazi dukora kamisi yose. Bishitse uyu muntu ari hanze y'igihugu akaba adashobora gushika ngaha ngo mumufate ibipimo, mwoba mubigenza gute kugira ngo mumenye ibipimo vyiwe? Mubigenza gute ko ndumva ari ibintu bisiga ubwenge kumva wo baririra impuzu umuntu atari kumwe nawe ari kure yawe? Twebwe iyo umuntu amaze kuduhamagara akatubwira ati mfise ibiro bingana uko, akandungikira ifoto, je maze gushonera abantu benshi. No kuvuga je umuntu ndamubonye mu maso nubwo atompe ibipimo, je ndamushonera kandi akambara zikahita zimukwira nta kibazo. Tubashimire kuba mwatwakiriye hano mu ruganda rwanyu umwizero. Yego. Naho butaha.
murakoze cyane. Uko mubibona aha ni muri atelier Umwizero aho twasanze abafundi batandukanye n'abandi bakozi kandi hari benshi twamaze kuyaga nkuko mwabyumvise twamaze kuyaga n'uburongoye irishira hamwe Umwizero Manirakiza Louis yatubwiye byinshi natwe abakozi ba Activity Show twari twahishikiye aha mu Cankuzo commune Cankuzo zone Cankuzo ni intara imwe mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Noneho rero twayaze byinshi nkuko mwabyumvise mwebwe rero muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye mwifuza kubariza impuzu z'ubwoko butandukanye amakoti amakanju ndetse n'iyindi mishono mwifuza murashobora kurondera Manirakiza Louis biciye kuri Facebook canke WhatsApp yiwe nkuko yamaze kubabwira. Murakoze cyane tubashimire kuba mwadukurikiranye naho ikindi gihe mu kiganiro nk'iki.